abadamu benshi iyo baje mu rugo bahita babandanya ubuzima bwabo bakabandanya ivyo bahora bakora ariko wahisemo gukomeza indoto z'umugabo kubera iki naje sinabishikiyemo gose kuko nyene wabuze ko ari we mutwe w'urugo kandi nyene aba ari we mu visionnaire ariko ari usanga nyene ngo biragumye uravye ukabona ati est-ce que ibintu nivyo ariko avec kumbura experience cyangwa ukuntu wumva uturemezwa muri wewe agiye gufata decision ukavuga ati okay ndamuherekeze tubandanye urugendo ko abana bazoba bambara izo nizo preoccupation umugabo ariyumvira cyane ku buryo aho hantu asanga yaharenze agasanga ariko yiyumvira umudamu nk'ubu turi kumwe muri 2025 nanje agasanga ngeze mu 2040 ariko urumva ko deja bivanye n'ingene yakuze yarafise imigambi w'ingene azokura wowe ubwawe entreta ku bantu batabizi ni mutonya wa Fanny Lavine avukana n'umuntu akomeye cyane gose numwe mu influenceurs bakomeye cyane gose nibaza ko no muri Madico Group azobonekamo cyane no mu bindi bikorwa yes vyari byoroshe cyane gose na wewe donc kugira vision wawe ama mu nyuma bikaza guhinduka ugakurikira vision z'umugabo abantu byari byoroshe gusa ndibuka yuko mu bintu byatumye ndamwemera nuko umva kiri karandonde nuko nabonye ko ari c'est un homme de vision nari nafashe igihe ngo tugendane urabona ko abantu benshi bagira fiançailles ngo bigana imyaka 2 imyaka 3 ni conviction zo mu mutima wanje n'iz'umuryango umuryango bamubonye gusa kuyifoto namusize kuri stati hariho mukuru wanje uyu nyene ngaha duteramiye yitwa Steve yaciye avuga ati uyo muntu tugende kumugukwera abandi bababonye barabarojeta urumva bamenga nabo nyene yego birabice bijyo yego yavuze ati uwo muntu tubwira ibintu ukeneye tumuzane muhira atani ikintu barabona ari bataranahura. Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye na mwerereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda gwikaze wowe wese uriko dukwikirana uri mu Burundi mu Rwanda ndetse neza n'iki muri Kongo iburaya ndetse mu govya barabu ndavuga mu Mali Nabi Saudite abari mu biye bitandukanye mwege mwese ndabaha ikaze. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe abana kwakiriye abatumire badasanzwe muraza kwemenya ariko kandi bazogereje kuraba ona ko basa neza vuga ngo ibikundanye biracana none raba ona ko bijanye cyane turabaha ikaze. Murakoze. Duhere ku mudamu ntufu. Nta Uravuga ko duhera ku badamu umeze neza ariko. Uramusa kwanza abakunzi ba African TV. Ndabarakije mwese. Mazina yitwa gute? Nitwa Didienne. Bashanze kuri Tati. Didienne meshakuze kuri Tati. Tuzavuga kako. Twagoye kazi nawe. Murakoze. Umeze neza. Uramusa abakunzi ba African TV. Ndaramukije abakunzi ba African TV. Bagira amahoro. Ubwa mbere muje iwacu. Yego nijyambere ariko nizera yuko ubunye bukurikira aribwo bugiye kuba kenshi cyane gusumba ivyo nanje ndavyizera. Yego ku mazina bakwita gute? Nitwa Niyungeko Pierre Claver. Pierre Claver ariko tubona hamwe Madico Group ahandi Madico Auto Class tuza kwakomeza kumenya kubera iki mwese mwambaye ibisa kwambaye ibiso no munsi udasanzwe bejeje gutanga ikiganiro kubamenyesha makuru tugira lancement yihiganwa ishirahamwe ryacu Madico Group riko rihamagarira abantu bashaka kwirangurira imigambi guhiganwa kugira bazoronka agashimwe bazoronke umutahe wo gutanguza. Yego yes uvuze ngo umugambi two dushaka gutanguza muri babiri iskene rege babiri canke umukuru ni wewe hamagakurikira abakozi abahanye cyane bon Madico Group yashinzwe yatangujwe na jewe mugabo yagiye gukomera cyane tumaze guhura n'umufasha wanje bwe n'umufasha nico gituma aje twabumenye ngo murasa harakantu kakanu mengo birajanye ukuntu n'umufasha wanje mu rugo rubakanye yego akaca yongera akanamfasha mu bikorwa mu bijanye n'amafinance mu bijanye hacaba umukozi w'iryo shirahamwe nyene ko natwe tumaze gukorera ishirahamwe ca tuba abakozi baryo umva ko bimaze kubishira hamwe
uvuze ishirahamwe burya harimo rica riba iry'abakozi mbere rica riba n'iry'igihugu utegerezwa gutanga amakori utegerezwa kurihira abantu INSS abakozi urumva rimaze kubishira hamwe ntiriba kiri twebwe gusa riba ribaye ishirahamwe ry'igihugu ubu twe turabakozi baryo gusa nitwe twarishinze yego biroroshe gukurikira imbono y'umugabo ntivyama vyoroshe ariko birashoboka abadamu benshi iyo baje mu rugo bahita babandanya ubuzima bwabo bakamana ivyo bahora bakora ariko wahisemo gukomeza indoto z'umugabo kubera iki naje sinabishikiyemo gose kuko nyene wabuze ko ari we mutwe w'urugo kandi nyene aba ari we mu visionnaire ariko ari gusanga nyene ngo biragumye uravye ukabona ati est-ce ibintu nivyo ariko avec kumbura experience cyangwa ukuntu wumva uzuremezwa muri wewe agiye gufata decision ukavuga ati okay ndamuherekeze tubandanye urugendo biroroshe guhindukiza imbono z'umudamu wawe ukamushira mu mbono yawe ntivyoroshe cane kubera nka twebwe umugabo imbono z'umugabo ziratandukanye n'iz'umudamu umudamu ukuntu kenshi amaze kwinjira mu rugo muri kumwe mu rugo araba cane cane uko muzoba hejo nizo nyishu arondera uko muzoba hejo aho muzoba muba uko abana bazoba bambara izo nizo preoccupation umugabo ariyumvira cane ku buryo aho hantu asanga yaharenze agasanga ariko yiyumvira umudamu nk'ubu turi kumwe muri 2025 nanje agasanga ngeze mu 2040 baramaze gushikayo ukaca usanga rero ntimwumvikana kubera ntimuhagaze hamwe bica bisaba rero ko kwiyajista ukazamura kwega na bukebuke aho wumva adashabo atari kwaremeta ukaca ubanza ukarindira ukagerageza muzamurajera nanje hari ivyo ambwiye nkumva sindiko ndahemeta tukarindira tukaraba igishobora gucamo yego mbego twinjira mu musanzu bikorwa muri Madiko tumenya wewe watanguje Madiko kuzura umwana umeze gute kwanza kugira ngo ube uno munsi uri kugaragara muri bino bintu nakuze ndo umwana aciye ubwenge bo gituma mubanje ubwenge sindekura sinabandona ninjiye ndiko meze nk'umushasere ninjiye ahantu no kwishure ahantu nagiye nca banyita chasseur abantu twagiye turajana baranze sinshobora kwemera kurekura sinabandona ndashobora gusubira inyuma kugira ngo mugabo mbonye nsubiye inyuma mba ngomba uburyo ntambuka neza je n'abandonne pas mvuze guca ubwenge so kuvuga ngo nubuhinga cyane namenye ibanga yuko guca bugufi mu bihe uri kuracishwa bugufi mu bihe uri kuracishwa bugufi ukavyakira kandi ukavyakira neza no mu bihe nibi ukamenya no kuvuga kumenya ico bita amasezo urimwo uko amasezo ku bantu aratandukanye ari amasezo mabi n'amasezo meza amasezo meza ukayabamwo nk'amasezo meza mabi nayo nyene ukayabaho ukayakira iyo ushoboye kuvyakira rero ibintu intsinzi muri vyose irashoboka kugira umugabo afite ivyumviro bimeze uko biroroshe biraryoshe avuze ko yaraciye ubwenge ariko urumva ko deja bivanye n'ingene yakuze yarafite imigambi w'ingene azokura wowe ubwawe entreta ku bantu batabizi ni mutonya wa Fanny Lavine avukana n'umuntu akomeye cyane gose numwe mu influenceurs bakomeye cyane gose nibaza ko no muri Madiko group azobonekamo cyane no mu bindi bikorwa yes vyari byoroshe cyane gose na wewe donc kugira visiozi wawe ama mu nyuma bikaza guhinduka ugakurikira visiozi umugabo abantu byari byoroshe gusa ndibuka yuko mu bintu byatumye ndamwemera nuko umva kiri karandonde nuko nabonye ko ari c'est un homme de vision afisi yari karaja naho ibyarimwe bitari bwakomeye nabona ko afisi yari karaja ça c'est un ugatumaze kubana je nakora ibindi by'iwanje ariko buke haganye n'ukiyajista ugafatana na vision yiwe ukayinjiramo nyene azo musingo byatumye ndamwemera
nuko yaje mbona ko afise vision afise hashaka gushika abantu benshi abantu barakunda kubaterera swata bavuga ati uyu muntu ndabona ko afise intumbero yahanatse ushaka gushika kubgawo byarakorera kugira ngo ushobore kumuhitamo ibiki wisunze jewe ico nisunze kubera ntitwagendanye igihe kirekire kugira tugire mariage oya jewe nari umuntu asenga cyane kandi mariage narayisengeye cyane kubera jewe sinari nafashe igihe ngo tugendane urabona ko abantu benshi bagira fiançailles ngo bigane imyaka 2 imyaka 3 ni conviction zo mu mutima wanje n'iz'umuryango umuryango bamubonye gusa kuyifoto namusize kuri stati hariho mukuru wanje uyu nyene ngaha duteramiye yitwa Steve yaciye avuga ati uyo muntu tugende kumugukwera abandi bababonye barabarojeta urumva bamenga nabo nyene yego birabice bigyo yego yavuze ati uwo muntu tubwira ibintu ukeneye tumuzane muhira atani ikindi kintu barabona ari foto bataranahura baramukunze ni umuntu afise igikundiro ni umuntu mu mama nyene yego barabona ko ari umupfasoni yarezwe neza adahugumbwa kandi n'ubu vraiment mu rugo ahari baramushingira intahe baranamwubaha cyane bavuga ati ujya mu mama kubona yarubakanye n'ujya kubera jewe ukuntu nkora ibintu nshobora gukora ibintu binyarutse cyane ama entreprise ku managing ibintu ati umumama ashobora gutena iruhande y'ujya mugabo akora nk'imashini ataronka umwanya guma ari hariya na hariya canke arahakora ibintu gahomba cyari kaduga bavuga tujya mu mama n'umuhizikazi nawe rero naciye nsanga ari size yanje kandi nari naramusengeye mbere oya okay wiyumva gute bro umufasha akabwira bajamo nkayo wowe twagiye mu indi sije yayo yesi adukoranye yego Kwani mema bavuga yuko iwanyu imitira hari urumva yuko umugabo yafashwe ni wabo bavyabafasha hakiri kare bataranakumva we batarumva n'igikuvamwe iri gikundo kidasanzwe yes uno munsi turi muri Madico Group uno munsi twakoranye ngaha muri Conference de Presse hariho ihiganwa rigiye kuba ni ihiganwa rimeze gute mbega biteguwe gute iri higanwa kuntu riteguye naravuze mu nama navuze nti jewe ukuntu natanguye ishira hamwe kubera nsanzwe ndi n'umukozi w'Imana nararisengeye cyane ndarisengeye nkabona ukumenga Imana ifashe ekonomi yose y'igihugu yishize ku mutwe wanje ukamenga nije nzokemura ibibazo bya ekonomi kugira ushobore kuzana impact simpaka ngo aho hantu wese uzohakwire cyangwa ngo igihugu uzokigwizoya kugira uzane impact nuko wewe wigwiza uko wewe umeze nuko igihugu kigira abantu bawewe nkabo benshi kugira ubigire rero harimwe iyi message dutanga uraprovoka abantu urastimira ama esprit yabo entrepreneurial bakumvirize bahure nawe mugabo ugerageza kubagira ante kuraba ikintu kibazana ahantu muhura canke kibazana ahantu kwiyumvira nkawe ibyo higanwa rero niho nagiyumvire ndavuga nti dufasha abajene tukabemerera tukavuga tuti uwo guha miliyoni 2 woziko ziki baki exprima ama ide yabo tukaraba ama ide meza kandi umuntu yazivuze neza turashobora kuzoca tuza turagwira bajewe bazoca baba benshi yego ni higanwa donc by'ivyiyumviro yes numake umuhazana cyumviro ciwe uribaza umuntu kuzana icyumviro gasho mu amahera ari finance yego cy'umugambi kwitega akaca gikora nibiki bisabwa kumbure kugira ngo umuntu ashobore kwiyandikisha d'abord usaba kubura umujene umujene gwaruka ruri hagati y'imyaka 18 na 35 bigasabwa nuko urumva ko ntacu bufise usanzwe uri kurakora kuko abatanguye bari mu mugwi wanje turiko turapambana turiko mushaka kugwiza abandi tugomba bataratanga
tugomba bataratangura biyumva ko mu mutima wabo bategerezwa kuba bariko barakora n'abataravyiyumvamwo bumve ko iki ni igihe cyo gukora si igihe cyo kwicara nibiyumvire wokoze iki imiliyoni 2 nta muco cyumvira ufata ka video gatange tugaha abantu bakumvirize bagutore bagushigikire mu makomantere mu marike amuzobe muri 10 ba mbere tuce tuguha jiri itselectione batatu ba mbere tubahe iyo mitahe bagende bakora mbega ivyumviro azari ivyumviro bihurikiye mu biki neza na neza ivyumviro cyaco cyose korora inkoko magazana ikindi kugira ibindi ivyumviro bimeze gute iciyumviro no korora inkoko ushoboye kugisigura ukavuga uti nogikora uku kuko hari nta mugambi numwe woroshe urashobora kuvuga uti akabare gafise abakiriya benshi no gatangura noca ntunga ntibikunda bisaba yuko ico cyumviro kiba gifatanye nawe urazi ko kare baguma babaza ngo ubwo ntimushaka kwiba ngo amayide ntushobora kwiba ide y'umuntu utivye uwo muntu uwo muntu kiretse umutwaye akaja kugukorera ngo ide wo imwiba gute ushoboye gukora ivya ide y'umuntu nuko na wewe ivyo bintu byari muri wewe mu gutara ubizi nta ide rero bashobora kwiba umuntu bijya je ntavyo nemera ntagire n'ubuzotinya gutanga iyo video ngo bazobimwiba nibashobora kubikwiba none bazoca baza nimba bagomba wororera inkoko nko muntu uze dufate mucarama uwo wundi yivye kacaja nimba azoca zishururiza azororera mu rutana none azoba yakwivye ide gute uzoba unamuzi azoba bishoboyeho ico ni kibazo ntibikunda ko ushobora kwiba ide kiretse aje aho wagira ubikorera akakwirukana naho nyene uzoca uja kubikorera hantu nta ide vraiment kugira ngo rino video shobora gushika muri azozirungika gute mbega kugira ngo bazobatore bizogenda gute n'ibintu muzisungako bazirungika kuri nimero ya WhatsApp batanze 68 amaja 622 amaja 967 cha tuziha ababijejwe bakazishira ku mapage yacu hanini tuzokorera kuri Instagram hanini ni Facebook na Instagram ico gihe tuzoraba ama video yakunzwe yabaye commentaire nyinshi tuce dutanga abo bantu tubamenyesha hanyuma tuce abazoba babaye preselectionné kugira baje muri finale bazobimenyeshwa baserukiye abadamu ni bake muri bino bisata vyanyu mbega urizera yuko ashobora kuboneka nandi badamu bashobora kuza bagakora bino bikorwa mukora benshi bavyitira ko ari ivy'abagabo cyane ndavyize gose urizera yuko donc hari abantu bashobora kuza bazanye imigambi yabo kugira ngo nabo nyine bashobore kumera nka wewe ngaha cyane gose ndavyizeye yego ijambo rimwe ku badamu cyangwa ku bakobwa bafite imigambi yabo mugabo babuze abantu bashigikira icambere no kugira ikizere muri wewe ukumva yuko urafise gushaka kumva ati urafise gushaka kandi ifonyere ko numva kuko gushaka kwanje ntegereza kushaka kumugaragara yego hamagarira abakenyezi cyane cyane ndabakohaja muri higanwa bazi vraiment baze bahiganwe amaprojet ni menshi umuntu asanga afite projet mu mutwe ngo disho mpamarana bakoze iki baze n'ukuri baze bagira ivyo vy'imbiro byabo bashe kumugaragara ama bakore ijambo rimwe ko ntaho kwadukurikirana ndetse yumva afise umutima ukuza guhiganwa ngo ashobora gutsindiriza miliyoni 2 amatanguza umugambi wiwe ijambo ico no bahamagarira ni bahiganwe cyane bavuge iyo udateye intambwe ya mbere urashobora no kuzona higanwa mugabo ugasanga ntubaye muri 10 ba mbere canke muri abo batatu ba mbere ariko iryo higanwa ntirizogusiguko hariho trace ya entrepreneuria ari gusigama hariho trace yo kutarekura nico bita hariho ikintu kiza ukamenga nta impact cyazanye mugabo ugasanga cakoreye cyane kuri mentalite y'abantu n'ivyiyumviro vyabo kuko abantu bononya urunganwe rwa kera bakoreye cyane kuri mentalite baraza barabahendesha ibintu barabaha ibintu biyagayaga baca bugara mentalite zabo amayide yabo no kuvuga amaservo ntiyasubira kuja gugikorwa ngo produise ivyiyumviro twebwe ubu dufise akaryo keza turi mu gihugu kiri vierge no kuvuga kirimwo gikeneye ama investissement gikeneye abakozi dufise igihugu kirimwo main d'œuvre abantu benshi batariko barakora kandi abo bantu barakomeye
uwo n'umugisha udasanzwe kuko ubutunzi buri muri bo nyene ntibasubire kuraba ngo hanze ntibasubire kuraba ngo dufise iki nta hantu na hamwe Imana yashize nta muntu n'umwe Imana yashize ngaha ku isi nta gihugu na kimwe Imana yaremye ngaha ku isi tatungishije gusa iki bibazo vyahabaye hari abantu baturiye intambwe baca bamenya strategy zo kuza kugara ivyiyumviro bakoresheje ivy'Imana yabahaye baca bavuga ati aba bantu bakaza kudekuvura ubutunzi bubarimwo baraturengana ubu kinigihe kugwaruka rw'u Burundi ni gihe cyo kugwaruka rw'u Burundi gukora nta kintu na kimwe niribuye duhagaze ko ngaha kidashobora kuzana umusaruro nuko nibamenye yuko igihugu cacu gitunze kuko igihugu kigufise ni wewe butunzi bwa mbere murakoze cyane ego yes kaze muri conférence de presse nabatumwe ko mwatumwe ko nishira hamwe Massive Dynamic Company ni ubu ririko ryabaye Madico Group ni kuvuga iri composé n'amashira hamwe abiri Massive Dynamic Company genda rirongoye nitwa Pierre Claver Niyungeko tukaba turi kumwe nabamfasha kurirongora ko ari amashira hamwe abiri uyu turi kumwe ajejwe iby'ubutunzi n'abakozi ni kuvuga ni umudafu uyu turi kumwe wundi yitwa Didienne niyo mwungere tukaba turi kumwe kandi na Nsengiyumva Abel adufasha mu bijanye no kurongora uruganda rwa Massive Dynamic Company rujejwe gukora amameuble Madico Furniture uyu turi kumwe nawe akaba yitwa Jean Pierre Bizimana yundi ni mu assistant wanje umufasha mu bijanye na direction akaba n'umukonseiller muri make Massive Dynamic Company ni shira hamwe rimaze imyaka 8 rivutse gihuguruwe mu 2017 tariki 24 z'ukwi 11 yatanguye dukorera muri mu mameuble twakora amameuble no kuvuga yari furniture twakora amameuble asanzwe mu nyuma turevoriwa turagera ku rugezo tubona yuko dushira hamwe ryo vyara yandi mashira hamwe bivanye nka je mu visionnaire n'ama experience mfise mu bijanye na automobile naciye mvyura Massive Dynamic Company yitwa Madico Furniture no kuvuga ni gisata kirimwo Madico Auto Class no kuvuga irimwo ibijanye n'imiduga turagurira imiduga abantu arinye tukayibashikiriza tukayishikana tukaca dutanga n'ama produit amabateri amapine amavuta ibyo byose n'ibintu tugurisha iyo nishira hamwe yavutse ivyawe ni Madico Furniture no kuvuga zose hamwe zica zihurira muri Madico Group donc amashira hamwe yose azaravuka avuye muri iyi Madico Furniture azoca ahurira muri Madico Group kandi twizera ko no muri kazoza mu mbono dufise tuzoshira hayandi mashira hamwe ico twabahamagariye nyamukuru uyu munsi ni rihiganwa ririko riratunganywa n'irishira hamwe twabitanguje mu bisanzwe nsubiye inyuma gatoya kugira dutanguze Madico Massive Dynamic Company twari dufise iyo umuntu ariko aratanguza iciyumviro canke ishira hamwe abafise nk'ikintu bita bacita umutwaro fardo avuga ati nibihe bibazo ngomba gukemura muri iki gihugu nibihe bibazo bihanze igihugu nimba ivyo bibazo bihari n'ama solution ayahe ngomba kuzana uriko urabona rero iyo byo bibazo iyo uriko urabibona bihanze igihugu nturaba bariko barakora neza canke bariko barakora nabi vyose umenga niwe urinda bibazwa ukuvuga ucubona yuko ekonomi y'igihugu cose ari wowe uyikoreye ku mutwe utarinze kuraba abandi ukavuga uti ekonomi y'igihugu kugira itere imbere nuko jewe nzoba nahagurutse nivyo bica bituzana aha hantu nimba jewe ekonomi y'igihugu ari je nzoyifata yose nkayiteza imbere ntegerezwa kuvyara sinzobishobora jenyene donc nico ciriko kiravamwa aya makampuni y'iruhande Madico Auto Class naho nyene nguma numva ndi limite kubera turabona yuko ivyo gukora biba ari vyinshi noca tuvuga ni gute none
twovyara aba entrepreneur biyumvira nk'uko niyumvira bumva yuko ekonomi y'igihugu nayo nyene aribo bayibazwa, aribo babazwa imbona kazoza z'igihugu, aribo babazwa y'igihugu kiriko kiraja, aribo bategerezwa kuzana impinduka. Abo kugira tubaronke naciye nja muri iki gisata, naciye ntanguza uyu mugambi iri higanwa yitwa Keferati avec 2 millions de francs. Iyi nico cantumye mvuga nti aha anye niyo nagirira higanwa nzohagurutsa abajene benshi baje kubikorwa ivyiyumviro vyabo niro trouve wa wundi jewe nisange ni multiplier no kuvuga nigwijije mugabo kugira ngo nigwize hari abantu ugomba gukabura no kuvuga iri higanwa rizana ni gukabura esprit entrepreneurial ize mu bajene nabo nyene baje kugikorwa nkuko twebwe twagiye kugikorwa kandi bo burumva bo tuzoba iri higanwa ritanguza 2 millions mugabo jewe nta na 2 millions natanguje twatanguje mwe urumva 2 millions n'amahera menshi cyane ku muntu agitangura business rero iri higanwa niho ryavuye ni kugira ngo yambono yanje yuko ekonomi y'igihugu ari genda yikoreye kugira ngo ngwize abantu benshi biyumvira nka jewe biciye muri iryo higanwa niho nzobabona. Iryo higanwa rero rizoba ni n'amaide azoshigwa mu mavideo akarungikwa kuri groupe za WhatsApp kuri nimero ya WhatsApp twabahaye. Iyo video tukaca tuyicisha ku ma platform yacu harimo Facebook na Instagram. Ama video ya mbere azoba selectionné critères za mbere na ma views menshi na ma like niyo azokonta kugira ngo tuca dukuramwo 10 ba mbere. Abo 10 ba mbere tuzohurira muri finale izoba irimwo jury. Izoba irimwo jury. Iyo jiri rero iyo jiri zoba niyo izotora abo 10 nibo bazotogwamwo batatu bazoronka ko gashe bazoronkamwo uwo mutahe. Uwa mbere azoronka miliyoni 2, uwa kabiri azoronka miliyoni, uwa gatatu azoronka amafaranga 600,000. Uwo munsi nyene wa nyuma wa finale hazoba harimwo no kwerekana ibikorwa tugezeko nka Madico Group tuzozana ama produit tugurisha arimwo innovation cyane nk'ama meuble tuzoba twakoze. Hazoba harimo no guhamagarira aba investisseur kuza canke abantu bagura ibintu bemporta bivuye hanze kubereka yuko hari abantu mu Burundi bashoboye kubikora bareke kuza ama devise areke kuza raja hanze cyane ibintu bemporta bakoresheje ama devise tulimite kugira ngo tuze turakoresha amahera y'amarundi cyane. Tuzogira intebe n'ayandi mameuble makeya tuzozana ngaho muri ico kibanza. Tuzozana n'amapine ipine cyane ipine tuzoba tuzanye n'amapine y'amatracteur akoreshwa mu burimyi n'ubworozi kuko igihugu ubu turabona ko kiriko kireinvestisa cyane mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Tuzoba tugomba kwereka yuko abarimyi batocika intege hariho n'amashira hamwe yiyumvira nimba yaraguze tracteur igakora hari yamenye yuko ipine atazokwama ariko ararituma hanze nimba yaratumye tracteur natwe ipine turarifise nukuvuga pièce de rechange ntazogira ikibazo. Ivyo byose tuzovyerekana mu kwankuhaja mu gutera intege abo bantu bazoba bahiganywe kugira ngo tugume tubaha intege bashobore nabo kuzoshika nkaho tuzoba tugeze. Intahe zacu zizoshobora kuba motiva ku buryo no kubazoba baronsa ayo mafaranga bazoyakoresha neza bagashobora gutera imbere komsa tukazoba turiko turigwiza. Mu ncamake byari ivyo ni inama nyamukuru y'uno munsi nico yashaka kuvuga. Ivyo twarabitegekanije ariko tubandanya. Murabona yuko hariho phase tuzomara turindiriye turiko turaselectiona ama video. Twarategekanije yuko umuntu aronsa ayo mafaranga tuzoguma dukurikirana ivyo ariko arakora kandi tuzoguma en contact kugira ngo turabe ukuntu ariko arevolue kugira ngo tuzokwerekane intahe z'abantu bakuye amahera bakuye muri ryahiganwa twerekane ico bavuyemwo.
ikindi naco turabandanya turondera abapartenere bashobora kuzofasha gushigikira abo bantu nk'amabanki akabafasha kweparnya ayo mahera komisiyo babonye bariko baritwara neza baze barabafasha nabo nyene kubaduza kuko amafaranga burya aba mu mabanki amafaranga ntaba mu bantu nayo mahera natwe tuzobaha nayo tuzokura mu mabanki tukaca nayo dukura mu mabanki kuko ayandi abafise ivyo ariko arakora rero ico nico tuzoca dukora tuko tuzorondera abapartenere b'ababankiye bashobore kubaswiva bagira amakonti wabo komsa tubone evolution y'ama business yabo bariko arakora kandi ntizobibaye edition imwe hari n'ayandi ma edition tuzoguma tugira kugira ngo dukontribuwe cyane mu iterambere ry'iki gihugu kugira ngo ekonomi y'igihugu mu mpande zose igume iduga kuri ico kibazo urakoze niyo hababa baselektione bari ruguru Madico Group izokuyasira ama transport yabo bantu yasire naho na logement zabo bazoba ari umunsi umwe bazoza bace bararabagiye izovyasira mugabo kuba tazoba select kuba tazotogwa ni riske yofata nawe ku ruhande rw'iwiwe mugabo kuco kumanuka nimba ari nk'umuntu ari kure ico turashobora kuzokimufasha